Abakunzi batano umuco w'ijambo abahaye ikaze aho muri hose, ndizera ko mumeze neza, ndizera ko mugishingira intahe Yesu Kristo mu mitima yanyu. Mbere yuko dutangura ikiganiro cacu c'uyu musi, reka dusenge. Data mw'izina rya Yesu Kristo, turagushimye turaguhimbaje muri iki gitondo Mana, udugije ibendera ryawe ry'intsinzi, reka rihungabane mw'izina rya Yesu Kristo. Yemwe yera turaguhaye kaze na karibu kugira ngo abari buganza kino kiganiro kuva gitanguye impaka giheze mw'izina rya Yesu Kristo tugishize mu maboko yawe. Dusavye ingabo z'ijuru kugira ngo zigiteramire zibere maso kino gikorwa kigiye gukoreka mw'izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana turasenga mw'izina rya Yesu kugira ngo muhemu wawe agenderere buri muntu wese ariko arakurikirana kino kiganiro. Ndamusengeye, ndamusize mu maboko yawe mw'izina rya Yesu Kristo. Mana vugana nawe biciye muri kino kiganiro mw'izina rya Yesu Kristo, mwiyereke mwihishurire, reka Mwami Imana akumve akubone. Urakoze Yesu, tubisavye Imana mw'izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu nashimwe. Kumbure ni ubwa mbere ubanye natwe mu biganiro vyacu. Ku mazina nitwa David Nitunga, izina ry'umurimo ndi Bishop, hama Imana iduhane umugisha nawe witonde uriko urankurikirana. Yesu nashimwe. Rero ndaguhaye ikaze, nimba utarakora sabone bikore kugira ngo uzure abana natwe mu biganiro vyacu vya misi yose. Ibiganiro biriko birafasha abantu benshi, ibiganiro biriko birahindura abantu karushirizaho gutahura ndetse no gukura mu buryo bw'impwemu. Yesu nashimwe. Rero nkuko mubizi turafise ishuri ririko rirategura abakozi b'Imana ku rwego baronka n'impamya bumenyi mpuzamahanga. Rero ishuri mu misi riratangura. Uwipfuza kwiga iryo shuri arashobora kutwandikira, ngaho hariho email, hariko na nimero, aho urashobora kutwandikira ushaka kubaza mbese vyinshi vyerekeye iryo shuri. Urashobora kutwandikira ngaho. Ni ishuri rizoba rikoresha icongereza gusa, kandi bisaba yuko wiga uba ngaho nyene mu kigo. Kazofata igihe kingana nk'indwi 15 uriko urategurwa, hama inyuma y'indwi 15 ntucuronka ubwo rupapuro. Rero umuntu akeneye ko iryo shuri habahawe kaze. Nkuko twabivuze, turacategura impapuro zo kuzuza kugira ngo twemerere abantu kuza kwiga iryo shuri. Yesu nashimwe. Rero impapuro zo kuzuza nizo turiko tugitegura, nitwaheza kumbure muzobona ibintu bitanguye guhinduka ku buryo no ngaha kuri cano nzoza murabona n'abantu bavuga izindi ndimi atari Kirundi gusa. Yesu nashimwe. Icongereza ndetse n'izindi ndimi zizoza. Rero mubandanye mudusengera kandi mubandanye mudutera inkunga. Yesu nashimwe. Rero nimba vy'uko ukeneye gukorera Imana, nimba ukeneye idokima mpuzamahanga, nimba wumva Imana igomba kugutuma ahantu runaka ariko ukavuga ati none ko ata rupapuro, ibihugu ko biriko birasaba amadokima, kuvuga ubutumwa, utegerezwa kuba ufise certificat, pastori, certificat, mwese mwamuhawe kaze kugira ngo mutegurwe hama muronke izo mpapuro. Imana iduhane umugisha. Yesu nashimwe. Uyu munsi tugiye kwinjira mu kiganiro cacu, ijambo rihindura ubuzima bwawe. Yesu nashimwe. Uyu munsi tugiye kuraba twige ku mugabo yitwa Yohana Umubatiza.
Yesu nashimwe. Nimba ugomba kumenya Yesu Kristo, nimba ugomba kumenya amakuru menshi ya Yesu Kristo, nimba ugomba gutahura neza Yesu, ni vyiza kusoma ibitabo bibiri. Igitabo ca Yohana n'igitabo ca Yesaya kiragusigurira Yesu ku buryo uvuga ati ego ndatahuye. Ariko simvuze ngo bari vyo musoma gusa, ni vyiza yuko musoma Bibiliya mukayiheza, kandi nubwo uyiheza bivuze yuko uhagarika kuyisoma, no, ubandanya. Rero imbere yuko dusanga ikiganiro cacu, ndabashimiye mwese mubandanya gupostinga amalinki no kuyahanahana, kandi mukomerezeho, Imana ibahe umugisha. Rero tugiye kuraba umukozi w'Imana yitwa Yohana Umubatiza. Yohana Umubatiza mu vy'ukuri ni umuntu azi Yesu, yabanye na Yesu. Yesu nashimwe, azi neza Yesu, kandi bari bafise n'isano yo mu buryo bw'amaraso. Muribuka igihe Mariya yari afise inda ya Yesu, yaciye agenda kuraba Elizabeti, ari we nyina wa Yohana. Hama Mariya aravuga ngo muvyaranje Elizabeti. Ndibaza yuko ngaha uca wumva iryo sano ndiko ndavuga. Yesu nashimwe. Kandi Mariya na Elizabeti bakiramukanya, kuko Elizabeti yari afise inda ya Yohana. Mariya nawe yari afise inda ya Yesu. Ariko bakiramukanya, baciye bumva inda zitanguye gukinagira muri bo. Bararamukanya abana bakiri mu nda, barumva ko hari ubundi bushobozi buri hagati yabo butandukanye na rya sano ry'amaraso. Ariko mu nyuma Yohana aza gutegura inzira, ategurira aho Yesu agiye guca. Yesu nashimwe. Rero Yohana aje nk'integuza, wa muntu aza guteguza ati perezida araje mu kubura ibarabara, kugira ngo basange ibarabara risa neza. Murabizi perezida iyo agomba guca ahantu, buri gihe hari amamodoka banza guca mw'ibarabara imbere yiwe, kugira ngo ahace atambutiyaje zihari, atajamu n'imwe ihari, ahubwo hagoroye canke hakubuye. Yesu nashimwe. Rero Yohana niko yarari, niko yaje ameze, yaje gutegura inzira ya Kristo Yesu, kugira ngo Yesu ashike asanga inzira imaze guharugwa. Hapana guharugwa. Inzira yaraharuwe. Kirundi kiragoye. Inzira yaramaze gutegurwa. Yesu nashimwe. Niyo mpamvu duca tubona ukuntu Yohana yatanguye kuvuga ubutumwa bwiza, atangura kuvuga ubutumwa bwiza avuga Kristo Yesu. Yesu nashimwe. Kandi ubuzima bwa Yohana si ubuzima yabaho yambaye amakoti. Yohana ubuzima yabamwo si ubuzima yagendera mu modoka ariko aravuga ubwo butumwa, no. Ubuzima Yohana yabamwo si ubuzima yaba muri etaje, wapi. Ubuzima Yohana yabamwo ntiyajya ayo makeke, amarago n'ibindi za KFC. Sivyo, sibwo buzima yari arimo. Ahubwo Yohana yaje aba mu buzima butandukanye n'ubwo abantu babayemo uyu munsi, n'ubwo abakozi b'Imana uyu munsi babayemo. Imana idufashe cyane. Yohana uko yakorera Imana muri icyo gihe gutandukanye n'uko abantu bariko barakorera Imana uyu munsi. Sinzi ko umaze kugenda kuraba nk'umupira,
uretse yuko atanuwo nkunda no kugenda kuraba jewe nubwo uri mu nzu wanje nta nuwo ndaba, ariko ndamaze kubona hari abantu usanga bariko bararaba umupira hama umukinyi ariko arakina uwo mupira agafata umupira agiye nko gutsinda ugasanga akoze ikosa, ugasanga umuntu yicaye ngaho ku ruhande ariko araraba televiziyo ugasanga yonamukubita kandi adashoboye kwinjira muri televiziyo nkamukubitireyo, canke umukinyi akinye nabi wewe ukamenga ariko aratera amaguru nk'uko ariko aratera uwo mupira kandi ari hanze ya televiziyo atari mu kibuga, kuko abona uwo mukinyi ariko arakina nabi. Mu vy'ukuri uyu munsi uravye abakozi b'Imana bariko barakora uyu munsi, Yohana abitegereje arababara. Uravye Pawulo ukuntu yitegereje abakozi b'Imana, ndakubwiza ukuri uyu munsi yotora inkoni, kuko twebwe uyu munsi dufise amahirwe bo batigeze bagira. Nta muntu ndabona agiye mu gasho kubera ariko aravuga ubutumwa bwiza. Kiko ndavuga muri ivyo bihugu twe turimo, ari mu Burundi, ari mu Rwanda n'ahandi n'ahandi, ariko ku mugabane wa Aziya hariho henshi kabisa, ku buryo bakubonye ufise na Bibiliya mu gasho. Rero twe turacafise umwidegemvyo wo kuvuga Imana ku matelefone yawe, Facebook yawe, amastati yawe, ndetse ahantu hose uracafise amahirwe menshi yo kuvuga Kristo Yesu. Ariko ugasanga turiko turamaramaza izo ntumwa zatwitangiye imbere. Urazi wowe kugenda ugatwagwa mu rubanza hamucibwa umutwe kubera uriko uravuga Imana, ata kintu utariko urazira kwiba, utariko urazira gusambana, utariko urazira kwica, ufata ku nguvu n'ibindi vyaha, ariko uriko urazira ubutumwa bwiza gusa. Ariko uyu munsi abo usanga bariko barafungwa usanga bazira ibindi vyaha, ariko turakwiye kuzuramo za mbaraga zivuga ati kuko ubutumwa bwiza butantera isoni, ubutumwa bwiza ntibugutera isoni, kuko umwami Yesu Kristo wakurikiye wizera ni umwami adahemuka, ni umwami adatetereza. Kiretse umuntu ava mu masezerano y'Imana ata mpamvu, canke abantu bajayo batambikije. Ariko vy'ukuri nimba uri mu Mana wese, ndakubwiza ukuri uyu mwami ntazokwigera akumaramaza. Dawidi yarabivuze neza, nari umusore ariko uyu munsi ndashaje, ariko muri iyo myaka yose ico gihe cose namaze sinigeze mbona umwana w'umugororotsi yicwa n'inzara canke wasabirize. Nimba yavuze umwana w'umugororotsi bisigura yuko umugororotsi aba yarose vyinshi ku buryo n'abana biwe baronka umusesekara bakarya bagahaga bakamera neza. Yesu nashimwe. Uyu munsi Pawulo, Yohana, Petero, Yakobo n'abandi bitegereje abakozi b'Imana b'uyu munsi bavuga ati uradutsindishije, uratumaramaje, ku buryo umengo bogaruka bakikorera. Dufise amahirwe menshi ariko nimuriko murayakoresha. Twebwe twariko turakora umurimo w'Imana mu bihe bigoye, batwica badupfunga, ariko mwebwe nta na kimwe. Ariko Satani yaciye azadufuka ku maso, aca twereka ibizo vyiza ngaho, ariko ntitwibukira ijambo. Satani buri gihe aza kukugerageza akwereka ibintu bifadika, kuko azi yuko umwana w'umuntu kwizera amasezerano
y'ibintu utarabona bigoye. Niyo mpamvu we wakoresha tekinike yo kuzana ibintu bifadika. Mwibuke ukuntu yagerageje Yesu avuga ati ndaguha ibi byose, isi yose n'ubwiza bwawe, niwapfukama ukansenga. Satani yereka Yesu amazu, amamodoka, urabona isi yose. Ariko Yesu aramubwira ati handitse ngo senga Imana yawe yonyine kandi aba ari usaba. Ariko uyu munsi Satani ariko arashira abantu hasi benshi kubera ayo mamazu, kubera ayo mamodoka n'ibindi n'ibindi. Ariko ndababwiza ukuri, abakozi b'Imana ba kera, abo bantu batwitangiye, iyo baravye abakozi b'Imana b'uyu munsi, kubwiza ukuri, uyu munsi ibintu vy'ivugabutumwa, ibintu vy'ubukozi bw'Imana byabaye nka komedi, byabaye nka komedi, byabaye nka komedi. Nta kintu kibabaje no kubona umuntu yirirwa aradirimba, agenda garuka, agenda agaruka, yigishwa komedi, ariko kubona impinduka mu buzima bwiwe, kumva ngo arakijijwe kw'izina gusa. Kubera iki? Yibera muri za komedi, muri za komedi nta bindi. Kimwe igihe ijambo ry'Imana rikeneye gushinga imizi muri wewe, hanyuma iryo jambo rigatangura kwama imbuto mu buzima bwawe bwa misi yose, uko ubayeho, uko uvuga, uko urya, uko wambara, ivyo ukora byose, ijambo ry'Imana rikama imbuto mu buzima bwawe. Ijambo ry'Imana rigashinga imizi muri wewe. Abakozi b'Imana baje badashira imbere, abakozi b'Imana baje bashira Kristo imbere, abakozi b'Imana baje bagwanira kurondera icyazimiye, kuko ariyo misiyo Yesu yari yabahaye. Ntibaje bagwanira kurondera amazu meza, kurondera amatebe meza, kurondera amamodoka meza, kurondera amazina n'ibindi. Ariko mubaze, umuntu aguhamagaye bishop, umuntu aguhamagara pastor, umuntu aguhamagara amazina yose mbese wihaye n'ayandi, gufasha iki bihindura iki ubuzima bwawe? Nta kimwe biguhindura, kuko iri zina nturironka kugira ubumunyecyubahiro, wapi, ahubwo nuko uba ugiye gukora ivyo bikorwa vy'iryo zina wahawe, ariko ntabirenze. Ahubwo abantu bakwiye kubahwa kuko icubahiro bamaze kugihabwa n'abo bantu. Kawaida buye umukristo yategerezwa koza ibirenge na pastori. Si umukristo yari kugenda koza ibirenge pastori, ahubwo umupastori niwe akwiye koza ibirenge umukristo. Musome neza Bibiliya. Kuki Yesu atemeye ko abigishwa biwe bamwoza ibirenge, ariko niwe yabogeje ibirenge? Ese Yesu niwe yari mutonyi muri bo? No. Ariko yari karagerageza kubakura nk'umuzi wo kugwana, bagwanira ivyubahiro. Ahubwo ugomba kuba mukuru muri bo, abanze abe mutonyi yicishe bugufi rwose.
kuko na Yesu yari umuntu akomeye mukuru, ariko yicisha bugufi hagati yabo, aca bugufi gose. Yesu nashimwe, arabakorera kugira ngo bibabere akarorero nabo bagire gute, baze barakorera abantu. Imana ishimwe cyane. Ariko mu by'ukuri si bo bakoreye Yesu. Yesu ntiyigeze abatora avuga ngo n'abakozi banje, yari karabategura ukuntu bakwiye kubaho, ko umukozi w'Imana atagwana yiruka arondera ivyubahiro. Hari irindi jambo rivuga ngo umuntu azokwishira hejuru, Imana izomushira hasi. Yesu nashimwe. Mu by'ukuri turakwiye gukorera Imana, turakwiye gukorera Imana mu kuri no mu buhemu, atanye umuntu yuhanze amaso, ahubwo ufise umutima wo gukorera Imana. Uyu munsi abantu baravuga ati none ni kubera iki Imana utankoresha nka Petero? Ni kubera iki utankoresha nka Pawulo? Ni kubera iki utankoresha nka Yohana? Ni kubera iki utankoresha nk'abo bantu bose? Ndakubwiza ukuri, ikibazo si Imana, kuko Imana iracakora. Ikibazo si Imana, Imana iracakora, kuko Imana ntiyigera ihinduka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana uko yamye kera n'uyu munsi ni kure, kandi ibihe byose uko izokwama. Yesu nashimwe. Ikibazo twebwe turaba burya buzima izi ntumwa zari zibayemo zo gukora ibitangaza gusa, ariko ntituje mu buzima bwabo bwite bwa misi yose. Rero ugaca ushaka nawe kuba nkawe, ukora ibitangaza nk'ivyo bakora, Imana ibikoreshe kujya, ariko utari tayari kuba ubuzima bari babayemo. Ubuzima bari babayemo buragoye. Urazi guta umuryango wawe ukagenda, urazi kumara imisozi uduga n'amaguru umanuka iyindi, ariko uyu munsi kilometero kimwe ngo no ngufata taxi y'imoto, ngo ntafise amafaranga zishobora kugenda no gusenga kilometero kimwe gusa, ariko bo bagenda imisozi n'iyindi. Ata mirima bafise bimburamo canke amakonti yuzuyemo amafaranga batunga, no, bari babayeho mu kwizera gusa. Bajya baraba misiyoneri. Misiyoneri niwe babaho ubuzima bwo kwizera, akandagaza ibihugu akabimara, atazi yagiye, adafise banki agiye atwaye, canke konti iriko yuzuye inoti n'ibindi n'ibindi, ariko akagenda ahantu ubutumwa bwiza butaragera akabushikana. Izi ntumwa zarasenga, ariko uyu munsi biragoye kubona umuntu ashobora kumara amasengesho y'imisi 3 tanywa amazi utarya, mbese yaseka. Biragoye. Imana idufashe cyane. Nimba by'ukuri ushaka kubaho nka zijya ntumwa, banzura abo ubuzima babamo, nawe ubishire mu bikorwa. Ivyoroshe my friend, ivyoroshe. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ubanze kwiyanka, ubanze kwiyanka. Urumva kwiyanka? Braba basi nkuko kwa nk'uyundi muntu. Umuntu wanka, umuntu wanka nta ciza umwifuriza, nta terambere umwifuriza, ntacyo mbese umufise k'imigambi nibi. Ariko rero wewe banza wiyanke ivyo vyose ubibone ku buzima bwawe. Wiyanke ubone ko udakwiye ivyiza, ubone ko udakwiye no kubaho, ubone ko udakwiye iterambere, ubone ko udakwiye ibi na biriye.
hamubwire Yesu uti wewe je niyase, we niwe nkundi, niwe muri jewe vyose, umuntu jewe impfe, hama bari wewe uba muri jewe, ndongore untume unkoresha uko ushaka, je sinsubire kubaho. Burya niyo mpamvu Pawulo yaciye avuga ngo rega ngo jewe ngo sije nkiriho. Wapi ngo sinkiriho? Kubera iki? Wewe yaramaze gupfa. Kamere z'ivyo yifuza, z'ivyo ahahamiye, z'ivyo yararikiye n'ibindi zose zari zamaze gupfa muri we. Hama agera ku rugero yuko uko yibona ababona Kristo muri we. Niyo mpamvu yaciye avuga ngo erega ubu sije ndiho, ariko ni Kristo muri jewe. Ariko mwibuke igihe atari bwagere kuri uru rugezo yaravuga ngo Mana ninde yonkiza, ko nifuza gukora iciza ikibi kikantanga imbere, ninde yonkiza. Ariko yarabandanije aragwana n'ubuzima agera ku rugezo arishingira ntaravuga ati ego ubu sije nkibaho, ni Kristo aba muri jewe. Rero ubwo nigo rugezo abakristo tuba dukeneye kugirako, ku buryo utibona hamura uko Imana igukoresha. Nimba vyukuri umuntu ageragezwa no kumurikiye 10,000 canke 50,000, 100, amajana ngahe, ibihumbi 100 bintwarire hajya umuntu runaka bikakugerageza ukabijya canke ukanyanotorako, ni gute Imana izokwizeza umuriyoni w'abantu hamwe ibiguhaye nk'abantu benshi urongora ufise inoti nyinshi zirigwa ziraza muri ico kigega urongoye? Ivyo ntivyoshoboka. Niyo mpamvu ndababwiza ukuri urugendo rwo gukizwa si urugendo uvuga ngo ndarutangura ruraheze, ni misi yose, ni misi yose, rubandanya misi yose. Novuga ibintu vyinshi mu vy'ukuri kuri ibi bintu, novuga ibintu vyinshi cyane, kuko ifoto turiko turabona y'abakozi b'Imana bose biratandukanye ndakubwiza ukuri niyo abakozi b'Imana ubwa mbere. Katwirabire Yohana umubatiza mbere yigisha iki? Zari komedi cyane. Yaratinya ngo baramfunga wapi, yaratinya ngo ujya ngo ndamwubaha ngo ni sogo n'ibindi wapi, ngo ujya ngo ni daddy wapi. Bega yarabayeho gute? Reka turabe Yohana, turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Igice ni Matayo igice cya 3. Umutwe w'ijambo aravuga ngo Yohana umubatiza, Yohana umubatizi yigisha anabatiza canke abatiza. 3 ku murongo wa mbere haca havuga ngo muri iyo minsi haza Yohana umubatizi yigisha mu bugaragwa, yigishiriza mu bugaragwa bw'i Yudaya. Mumenya mu bugaragwa ni ahantu haba hagoye, ntavyo kurya bibayo, atabiti biriyo, n'amazi n'ikibazo. Ariko wewe niho yagiye hahantu hakakaye gusa. Ariko haraga filime gasetsa uyu munsi kariko karaba mu bantu benshi, ku buryo umubwira ati genda ahantu ruguru uvuge ry'ubutuma, avuga ati reka je nigumira ngahe Bujumbura, nigumira ngahe Kigali, nigumira ngahe Kampala canke n'ahandi mu gihugu herereye, kubera ati mu caro ngiye hariya ruguru nta buzima bwiza buriyo, ntibajya neza, ntibateka neza. Ibari dufashe cyane. Ariko uyu wewe yigiriye mu bugaragwa kandi ntiyigeze yidoga, ntiyigeze yidoga kuko siwe yarakibayeho. Muri iyo minsi rero haca haza Yohana umubatizi yigishiriza ari mu bugaragwa.
bw'Iyudaya, umurongo wa 2 ati nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yaje abigisha abereka yuko ari abanyabyaha, ari abagome, ari abantu babi, ubwami bw'Imana bugiye kuza kandi bubasige, ikibereye kuri bo ari ukwihana bakava mu byaha, kugira ngo ubwami bw'Imana nibwaza nabwo ntibuzobasige, ariko batavuye mu byaha buzobasiga. Niyo mpamvu yaje yigisha ibyaha. Yesu nashimwe. Ariko uyu munsi ugiye kuraba ibintu biriko birigishwa mu madini uyu munsi, n'amakomedi, n'abantu baba bariko barakina n'amarangamutima y'abantu n'ibigumbagumba n'ivyiyumviro vyawo ndetse n'ibindi. Yesu nashimwe. Ubu kugira ubona abantu bariko barahagarara ububasha n'ubushobozi bwa Mpwemu Yera bagira umuntu uti wihana ibyaha vyawe biragoye. Ndabimubwira hama tangure kundaba nabi, kareka ndabimubwira hama ngira ikibazo, ndabimubwira uku nuku nuku, kuburyo ibintu mbese vyabaye nabi. Isi iriko iragerageza kuganza ishengero. Kubera iki? Abantu ntibagifise gushira amanga ko kumenera inda ku rukumu. Mpwemu Yera aragerageza kuvuga bakamubwira ati ceceka, hama wasohoka ngo ngo Mana afasha ngo bukuri ngo igihe uyundi munsi nzobivuga. Ariko wapi? Ariko bigisha amakomedi nk'Imana iguhaye inzu, Imana iguha amamodoka, amena, ibintu mwene ibyo n'ibindi. Kubera iki? Abantu barazi yuko amarangamutima yanyu, imitima yanyu ari byo irarikiye. Uyu munsi uza kuba urarikiye kubona Yesu, urarikiye ubugingo budahera. Uyu munsi yakubwiza ukuri, umuntu yokubwira ngo ihana ibyaha vyawe ukamutahura. Yesu nashimwe. Ariko abantu bavuga ubutumwa bwo kwihana ibyaha avuga ata uyu nawe arasinziritse. Ngo kandi ibiganiro vy'iyo ngo bimara amasaha 2. Ngo jewe sinovyumviriza ngo birasinziritse. Ariko mukanya ukaza kuraba amafilime y'amazombi, amafilime y'urukozasoni n'ibindi ukaraba isaha amasaha 2, 3, 5, 6. Kubera iki? Umutima wawe urarikiye biriya nyene. Niyo mpamvu ijambo rica rivuga ngo ijambo ry'umusaraba kubahona n'urupfu, ariko kuri twebwe abakijijwe n'imbaraga z'Imana. Umuntu akijijwe afise inyota yo kurondera Imana, nta gihe azokumviriza ijambo ry'Imana areke kunguka. Nta gihe azokumviriza ijambo ry'Imana, yaba ari mu rusengero canke kuri izi mbuga nkoranyambaga, by'ukuri uzokunguka kandi Imana izovugana nawe. Yohana yaza yigisha abantu kwatura ibyaha byabo, kwihana, kuva mu bikorwa bibi byabo bakora, guhinduka bahindukirira Imana, kuko ubwami bw'Imana buje kandi buri hafi. Munsi biratangaje ngo nta kwihana kukibaho. Ngo ubuntu ngo Kristo ngo yaratubabariye ibyaha byose, nta kwihana kukibaho. Umuntu n'umusazi, umusazi. Kuko ubuntu bwa Kristo, Yesu ntiyatanze ubuntu bwiwe kugira ngo tubuviyore, tugume dukora ibyaha gusa. Bw'amaraso ya Yesu ategerezwa kutweza buri munsi, buri kanya, buri segonda. Niyo mpamvu yamaho igihe cyose. Abo bantu mbega bariko baraza babigisha inyigisho za prosperity, izo zizobatwara he? Zizobashikana he? Karamagiri ya Satani. Mbega urashaka gutera imbere, uzoba muri iyi si wewe? Twe ko turi ingenzi,
turarengana gusa abana b'Imana. None ubwo butunzi bariko barakubwira ugomba kubaka ivyo bintu vyose, ukuntu wotera imbere, ukuntu wo mutunzi, ukuntu wogira ibi na biriya, ubwo butuma bwirwa burazerera mu madini. By'ukuri aho wewe niho uzoba muri iyi si, niyo mpamvu uriko urabigwanira. Ariko wamenya yuko turiko turarengana. Ubutunzi bwawe wari kubibika aho umutima wawe uzoba, kugira ngo nawe abariho ubwo butunzi bwawe buzoba. Ariko ntiwari kuza urwanira muri iyi si. Ndakubwiza ukuri, wavyemera wavyanka, wagira amazu menshi, wagira amamodoka menshi, ivyo wotunga vyose, nta kimwe uzogenda utwaye. Ariko ubutunzi uzoba warabitse mu bwami bw'ijuru ukiri muzima, uzobusanga hariya mu ijuru. Ndakubwiza ukuri, ubutunzi uzoba warabitse mu ijuru uzobusangayo. Ariko iyi si izoherana n'ukwifuza kwayo. Rero mwirinde abantu babigisha inyigisho z'ubuntu. Mwirinde abantu babigisha inyigisho z'ivyo vya prosperity n'ibindi. Mwitonde. Ariko muharanire kuguma mwihana, mwitunganya, mwiyeza. Muharanire kwama mwejejwe imyambaro yanyu yera. Yesu yaravuze ngo nta muntu n'umwe azi umunsi n'isaha. Nimba ata muntu n'umwe azi umunsi n'isaha Yesu azogarukira, niko ata muntu n'umwe azi umunsi n'isaha wawe wo gupfa. Iherezo ryawe ubandanye kurigwanira. Yesu nashimwe. Yohana arabandanya ku murongo wa 2 avuga ngo ati mwihane ubwami bwo mu ijuru buri hafi. 3, uyo niwe yavuzwe na Yesaya yavugishwa n'Imana ati nijwi yusemerera mu bugaragwa, ati nimutegure inzira y'Uhoraho, mugorore ivy'ibihomo ziwe. Aha Matayo yari karavuga Yohana wariwe, yari karamushingira ntavuga yuko Yohana ariwe yari yarahanuwe canke yaravugishijwemo kera mu muvugishwa Yesaya. Yesaya yaravuze ati nijwi yusemerera mu bugaragwa, ati nimutegure inzira y'Uhoraho, mugorore inzira iz'ibihamo ziwe. Yesu nashimwe. Kane haca havuga Yohana uyu imyambaro yiwe yari iy'ubwoya bw'ingamiya. Urumva, Yohana imyambaro yiwe yari iy'ubwoya bw'ingamiya. Ntiyambara ishati nk'iyi, ntiyambara ikoti, ntiyambara biriya na biriya na biriya. No, yambara ubwoya bw'ingamiya. Izo nizo zari impuzu ziwe, kandi yari amahoro, yaranyuzwe. Ntiyari yitaye ngo abantu barandaba, abantu ntibaza kunyumva ninavuga, Imana ntiza kunkoresha. No, ariko yari karakoreshwa n'Imana. Imyambaro yiwe yari ubwoya bw'ingamiya. Yayikenyeza umukanda w'urusato mu rukenyere. Rumva, nta misentire yakoresha, ahubwo yafata umukanda canke umugozi akabifungira ngaha. Nta ma design byari bifise. Urumva, si bimwe uvuga ngo wayagize design yavyo urashona urabikata ukuntu. Wewe yarakenyera gusa agashirako umugozi titwende, ubuzima bukabandanya. Kandi agakora muhemu yera akamanuka akamukoresha, agakora imenyetso n'ibitangaza, atari kubera impuzu n'ibindi n'ibindi. Rero abantu muvuga ngo ntiwoda gusenga ata mpuzu n'ibindi n'ibindi, ikibazo kiri ngaha mu mutwe. Ikibazo kiri ngaha mu mutwe. Wewe ukurigenda. Hari umuntu mperuka guhura nawe muri iyi minsi heze, hari kwa kangahe nkeka ari kwa 2 canke kwa 3, njya ndibaza ni nko kwa 2. Aravuze ati jewe nararambiwe kuguma numva abantu bambwira ngo sinzi gutamba, kuko
ngo ingoma iriko iragenda hariya nanje nigira hariya. Ati rero ivyo abantu barabivuze sha navuga ati rero je ko vyananiye kugira kuri ritime zabo. Naciye ntahura ko mwijuru atama danse hariyo. Timenye yuko mwijuru atave kugira ngo iyi danse tugende iburyo n'ibubafu amaboko hejuru tuyate tugire gute ibintu meni. Campitamwo gutambira Imana uko ndavyumva kandi ndanezerwa kandi ubwiza bw'Imana bumanuka. Yesu nashimwe. Rero umaze kugera kuri urugezo uri mu rugezo rweza cyane, kuko ni habo uvuga ati je sindeka gukorera Imana kubera iki niki. Hari umuntu asiba gusenga, hari umuntu areka gukorera Imana kuja kuvuga ubutumwa hana hariya kubera impuzu. Atinya abantu ko bambona, atinya abantu ko bamvuga, ndatinya ibintu biriya. Ariko Yohana yambara ubusato umugozi ngaha agakinyerera akagenda mu gikinyerero ciwe kubitaho umugozi agaca yigira. Indya ziwe zari nzige n'ubuki bwo mwishamba. Ivyo kurya yirira si ya mabrochette, si za nkoko, si za mabenzi, si za KFC n'ibindi. Inzige akinwera n'ubuki bwo mwishamba. Ivyo nivyo vyari bimutunze. Higera agira stock, yarahangayitse ngo biheze nzojya gute, nzobaho gute? No, nta stock yari afise avuga ati ivy'umwaka ivy'imyaka ibiri. No, ariko nivyo vyari bimutunze kandi akaguma akorera Imana. Yesu nashimwe. Kandi atidoga, atagize gute, anyuzwe n'ubucuti n'ubutunzi bwo mwijuru. Yesu nashimwe. Akaguma akorera Imana, akorera Imana. Imana ni gukoresha kubera ivyo ufise. No, umutima gusa. Umutima wawe uri tayari gukorera Imana, Imana irawukoresha ititaye kuvyo ufise n'ivyo udafise, kuko Imana ntihamagara abashoboye, ahubwo ishoboza abo yahamagaye. Yesu nashimwe, kuko irashobora kuguhamagara udafise nk'iyo mpuzu hama ikayiguha. Yesu nashimwe. Rero ikibazo si impuzu, si ubwo butunzi, si iyo myambaro, ahubwo ikibazo ni ngaha. Yesu nashimwe. Yohana yirira ubuki bwo mwishamba n'inzige. Murumva yaratandukanye na babantu avyuka mu gitondo gasanga frigo yuzuye amanyama y'ubwoko atandukanye, amata atandukanye, ibintu bitandukanye. Afise akabati kuzuyemo amakoti mirongo, afise akabati kuzuyemo ibirato birenga 40 ngahe. Bese ubuzima mwene gafise amaza ngahe, afise amamodoka ngahe. Uwo mu vy'ukuri ubuzima bwiwe buragoye guhura n'inku, kuko babona atangura no kugira n'umutima avuga ati ntaco mbuze jewe, cyose ntabihawe. Niyo mpamvu kenshi abantu mwene nabo iyo bariko baravuga Imana kenshi usanga bariko barigishanya ubwibone, batuka abandi babacyuza yuko atakintu bafise Imana itabahaye umugisha n'ibindi, yuko bese ari abanyavyaha kubera bo badateye imbere kandi abapastori. Ariko abo bapastori bakibagira yuko buri wa Mungu abo bakirisu bazana igihumbi cyabo pa mu giseke, 2000 pa mu giseke, 2000 ngahe huko. Imana idufashe cyane. Ariko Yohana wewe vya frigo ntumubaze, ubwo buzima ntabwo azi mwishamba nawe woyitereka. Vy'imodoka ntumubaze, nisaba ico gihe. Saringamia cyanya amafarasi n'ibindi ya. Gatanu, maze abi Yerusalemu n'abi Yudaya bose n'igihugu giherereye kuri Yorodani cose bava iwabo baza kuri we. Urumva, abi Yerusalemu ni Yudaya n'igihugu giherereye iwabo, aba bose baviyo bari bakaza kuri we, nubwo yarasuko, nubwo yari yambaye uko, nubwo yarabaye ubwo buzima. Urumva, barava mu ngo zabo bakaza kumurondera. Urumva, bakaza kumurondera. Urazi kuva mu gihugu ugiye kurondera umuntu, uwo muntu wamuraba ugasanga
uravye ukuntu aboneka ugasanga mengo nta birenze ariko arenze, yararenze. Umubonye mu maso ukuntu yambara n'ibindi, kubwira ati uyu muntu nta na kimwe nafasha n'iki, ariko abantu bakava mu bihugu bindi baje kumuraba, ab'i Yerusalemu na Yudaya n'igihugu kiherereye kuri Yorodani cose baza kumuraba. 6, abo bose rero baza kumuraba nta kindi yakora, yaca ababwira ubutumwa bwiza ati nimwihane. Abantu baratangara ati uyu muntu vipi, bimeze gute aza yambaye uku, nuwahehe? Bobo muri kwa gutangara kwabo n'ibindi, ababwira ubutumwa bwiza bwo kwihana ivyaha vyabo. 6, babatizwa nawe muri Yorodani batura ivyaha vyabo. Bobo baraza kuri we, hama akababwira ubutumwa, bakihana bakatura ivyaha vyabo, gaca ababatiza. Umurongo w'indwi, abonye benshi bo mu bafarisayo no mu basadukayo bazanwe no kugira ngo batize, arababaza ati mwabana b'inzoka mwe, ninde yababuriye ngo muhunge uburake buzoza? Abafarisayo, abasadukayo n'abantu batizera Yesu Kristo batamwemera, ariko abonye bamwe muri bo yaratangaye, aca arabitwa ati mwabana b'inzoka mwe, ninde yababuriye ngo muhunge uburake buzoza? Murabizi usomye mu gitabo ca Yohana, ibi bintu mvuze uraza kubisangamo. Uraza kuri abafarisayo naho bigeze bahuza Yesu, ntibigeze bemera canke bizere Yesu. Rero Yohana acabona yuko ari umuntu ababuriye, yabibiye akabanga. Niyo mpamvu yatangaho gati mwabana b'inzoka mwe, ninde yababuriye? Ninde yababuriye ngo muhunge uburake buzoza? 8, nuko mwame imbuto zikwiranye n'ukwihana. Aca ababwira ati nimuze ndababatiza, ariko mwame imbuto zikwiriye n'ukwihana canke ziranga abantu bakijijwe. Yesu nashimye. Agiheza kubabatiza, aya majambo tubona ukuntu yanditse, aravuga ngo nuko mwame imbuto zikwiranye n'ukwihana. Agiheza kubabatiza arababwira ati murabatijwe murahindutse, ubu ntimurikira babandi. Nuko rero mwame imbuto zikwiranye mu kwihana, muhinduke, nimubeho nka babandi nk'abafarisayo n'abasadukayo n'ibindi. No, ahubwo niyo mpamvu umukristo ategerezwa guhinduka. Umunsi wa mbere ucyakira Yesu ategerezwa guhinduka, ugahindura abagenzi n'ubuzima wari ubayemo, kugira vy'ukuri ukire mu buzima bwiwe, ko usanzwe ufise ibikomere vyinshi, kandi unakomere mu gakiza, unakure. Yesu nashimwe. Rero iyo ugumye uri kumwe n'aba bagenzi, ndakubwiza ukuri baragusubiza inyuma. Ndabizi abagenzi benshi twasangira agacupa, arambwira ngo uri kijuju, ngo uri umurofa, uri iki, ibintu vyinshi, kubera uhisemo Yesu. Ariko uyu munsi bamwe muri bo Imana ishimwe ko barakijijwe, ariko n'abandi tarakizwa, Imana izobaha agakiza. Rero ni vyiza yuko ubaho imbuto z'umwana w'Imana, ibikorwa vyawe, imvugo yawe, imyambaro yawe, ivyo ukora vyose ubeho nk'umuntu yakijijwe. Imbuto z'uko wihanye ziboneke ku bantu bose, bazibone, bakubone, avuge ati uyu mukobwa, uyu musore, uyu mugabo, uyu mugore barakijijwe, ndakurahiye. Uravye ukuntu bavuga, uravye ukuntu muhiri wabo bakwakira, uravye ukuntu bafashanya, uravye ukuntu bitanaho, uravye ukuntu bubahana, uravye binabiriye, barakijijwe. Yesu nashimwe. Umurongo w'icenda carababwira ngo mwoye kwiyumvira mu mitima muti dufise Aburahamu niwe sogokuruza. Ndababwira yuko ayo mabuye Imana ishobora
kuyavyaramwo abana ba Aburahamu. Abafarisayo murabizi kenshi bibwira akavuga ati twe dufise sogokuruza wacu Aburahamu, ntidushobora kwizera Kristo, ntidushobora kukwizera iki ivyo uvuga n'ibindi, ku buryo Yesu bashatse kumwica, kumutera amabuye, kumuta mu manga, ndetse ibintu vyinshi bamukoreye murabizi nimba musoma Bibiliya. Bobo ndibuka Yesu rabwiye tuvuga ko tujakariye guti twebwe turabuzukuru ba Aburahamu. Yesu arabwira ati Aburahamu atarabaho jewe nariho. Aravuga ati uyu muntu atanga imyaka 40 afise, Aburahamu aheze igihe kingana gute apfuye, turanamutani, baramuravye bashaka no kumwica. Kuko ntibari gutahura ukuntu Yesu yabayeho Aburahamu atarabaho. Ariko mw'Itanguriro 14 urabona ukuntu Yesu yahuye na Aburahamu. Imana ishimwe cyane. Rero Yohana yaciye abwira ati mwebwe mureke kuguma mwiyumvira ngo yuko mufise sogokuruza wanyu Aburahamu. Ndababwiza ukuri yuko Imana akakanya aya mabuye ishobora kuyakuramwo abana. Iciza ni mwihane, mubeho nk'abantu bihanye, mubeho nk'abantu bizera Kristo Yesu. Ariko abantu batazomwizera canke batamwemera, ibi nivyo bikurikira. Wumva umurongo w'icumi ukuntu yabwiye ngo ariko incabiti igenekerejwe ku gitsina, ariko incabiti igenekerejwe ku bitsina vy'ibiti. Nuko rero igiti cose kitama ivyiza kiracibwa kigatererwa mu muriro. Incabiti mwumva ko ari ishoka. Ishoka ibanguriye canke iri ku giti. Igitsina cy'igiti canke ibitsina vy'ibiti ni hajya iruhande y'imitsi. Murazi umuntu ariko aratema igiti kenshi hariho abagitemera hasi. Tirera ishoka iri hariya irabanguye canke irarindiriye irabe yuko ico giti cyama hama kibone kuba, ariko kitamye nta gutakaza umwanya wo kugitema. Maze kugitema gire gute teregwe mu muriro. Ariko Yesu yaciye avuga ngo ariko ishami ryose ryama data ararituturira kugira ngo rirushirize kwama. Rero abakristo bategerezwa kwama ivyiza. Yesu yaravuze ngo abantu bazobamenyera kuvyo mwama. Ivyamwa nivyo vyerekana uburi. Nimba wama ibibi urumva huri, nawe nimba wama ivyiza urumva uriwe. Yesu nashimwe. Apana vya vyiza vy'inyungu, apana vya vyiza ufise ibindi bibi ugambiye mu mutima, apana vya vyiza abantu babonesha amaso ariko mu mutima wawe ari ubwicanyi, ari inzigo, ishari n'ibindi. Urashobora kwerekana abantu kuri kurabaha ibintu vyiza kumbe washizemo uburozi ndani n'ibindi murabizi. Ariko mwame ivyamwa vyiza bikwiranye n'umuntu yihanye. Nutama umenye yuko uri mu kaga, ariko ni wama uri umuhigwe. 11 nukuri jeho ndababatiza mu mazi ngo mwihane, ariko uzoza hanyuma yanje andusha ubushobozi, nimbereye no kumutwaza inkweto. Uyo azobabatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Aka kantu ndagira ngo mugatahure neza uyu murongo wa 10. Umurongo wa 11 mu butahure uyu munsi mu madini hari ibintu biriko biraba bitameze neza by'abantu babuza abantu kubatiza ngo mu izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mpwemu Yera, ariko ngo mubatize mu izina rya Yesu Kristo. Ikibazo ucukunda kwibaza, mbega ni gute umushumba aruta shobuja? Umushumba ntaruta shebuja, ntivyoshoboka.
abantu bakunda gukoresha Pawulo na Petero, ariko abo bantu bose babikoresha ni ukudatahura ngo kubera Pawulo ngo yabatije mu izina rya Yesu, ariko ugiye kuraba Pawulo ukuntu yabatije mu izina rya Yesu, mu by'ukuri yarababajije ati mbega Yohana mubatiza yababatije uyuhe mubatiza iki? Ti mwebwe ntimurakira mpwemu yera? No. Ti none mwabatije umubatizo ki? Niko Paul yababajije Pawulo. Ti none mwabatije umubatizo ki? Ababwira ati baca baramwishura ati twabatijwe umubatizo wa Yohana. Arabwira ati umubatizo mwabatijwe nuwo kwihana ivyaha, nimuze ndababatize mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo mwuzure mpwemu yera. Yarasanze batavuga indimi, yarasanze mbese mu kirundi ni gute mpwemu yera atari muri bo, atiyerekana muri bo. Yesu ntashimwe ibikorwa bya mpwemu yera bitiyerekana mu buzima bwabo. Niyo mpamvu yabajijwe. Ariko uyu munsi amadini ariko arashaka kubatiza abantu mu izina rya Yesu, ashaka kubatiza abantu umubatizo wa Yesu canke w'impwemu, muri mpwemu no mu muriro, batarabatizwa n'umubatizo w'ivyaha wo mu mazi menshi. Ariko bobo bagaca bashaka kubigoreka babashire mu mazi bababatije umubatizo wa mpwemu yera. Aho hantu muhagabire. Uyu mubatizo wa Yesu baba bariko baravuga muri Bibiliya, Pawulo na Petero bavuga, si uwo mubatizo wa mpwemu yera, n'uwo mu mazi. Mu nyuma niho bahejeje baca babarambika k'ibiganza, na Petero aje kubatiza yaciye abarambika k'ibiganza arabasengera buzura mpwemu yera. Ariko uyu munsi abantu bagomba kubasengera umubatizo wa mpwemu yera, bagasimba kubabatiza mu mazi. Yohana ngaya yarabivugiye ati jewe ndababatiza mu mazi. Reka wumve 11, nukuri aranarahira ati nukuri jeho ndababatiza mu mazi ngo mwihane. Urumva ntiyababatije mu mazi ngo bakire mpwemu yera. No. Hari amadini jamwe vyigisha abantu ati n'umubatizo wabatijwe mu izina rya Data n'irya Mwana n'irya mpwemu yera, ati uyu mubatizo ntubaho, ahubwo subira wihanura umunyavyaha ngo ijuru ntuzorijamwo. Ibintu mwene ivyo kuburyo akubwira ati utegereza kwihana ugire gutse ubatizwe mu izina rya Yesu. Amadini yacanganikiwe kubera iki? Ariko ararongorwa n'ivyumviro vyabo, ariko aremera mpwemu yera kugira ngo abarongore. Ariko Yohana ararahira ati nukuri jeho ndababatiza mu mazi. Umurongo wa 11, nukuri jeho ndababatiza mu mazi ngo mwihane. Wewe umubatizo Yohana yabatiza, umubatizo wo mu mazi nuwo kwihana ivyaha vyawe, ubishingire intahe, upfane na Kristo, uzokane n'abantu babishingire intahe babone yuko wahindutse. Niyo mpamvu tuba dufise abantu hariya bahari baduherekeje babishingire intahe kabisa. Aca aravuga nti ariko uzoza hanyuma yanje andusha ububasha canke ubushobozi, ni imbere yo kumutwaza inkweto. Umuntu azoza inyuma yiwe ari we Kristo Yesu ariko aravuga. Amurusha ububasha, amurusha ubushobozi. Ntibimukwiriye wewe yuko yomutwaza ibirato. Urumva ibirato ntibimukwiriye. Yesu nashimwe. Nguyo azobabatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Yesu niwe abatiza abantu muri mpwemu yera no mu muriro. Si dini runaka, si pastori runaka bikora, si umuntu runaka bikora, ni mpwemu yera. Ni Kristo akubatiza muri mpwemu no mu muriro. Si umuntu abikora. No. Si umuntu kabisa. Uyu mubatiza abantu bariko babatiza mu izina rya Yesu, ngo ni umubatizo wa mpwemu yera. Umuntu nimbura uwo muri ayo madini uvuga ngo no sivyo,
platform irafunguye, dusome Bibiliya hama abantu bamenye ukuri. Uzoza uzane Bibiliya yawe, nanjye nzane iyiwanje, hama vy'ukuri dusome, utwereke aho uwo mubatizo wa Yesu vy'ukuri ari we Yohana yariko arakoresha. Hama tudisigurira umubatizo w'amazi menshi, hama dusigurire umubatizo wa Mpwemu Yera. Yesu nashimwe. 12 ngo urutaro rwiwe ruri mu kuboko kwiwe, kandi azokubura imbuga yiwe neza, yimburire ingano ziwe mu kigega, maze umuguruka awuturire umuriro utazima. Uwo rero Yesu canke uwo aje kubatiza abantu muri mpwemu no mu muriro, ngo urutaro rwiwe ruri mu kuboko kwiwe. Urazi urutaro abantu bararugosoresha bagakuramo ibintu vyiza bibi bakagenda bakabishira mu muriro. Rero Kristo urutaro rwiwe ruri mu kuboko kwiwe. Mu yandi majambo, ko ari we azogira gute, azorobanura ati wewe uri umwana wanje. Ba bantu bose bamwizeye, abamwizeye bazomera nka za mbuto nziza iyo umurimyi ahejeje kugosora ashira mu kigega, hama wamuguruka nawo ugatererwa mu muriro utazima. Umuriro utazima hazobayo abantu bahisemwo gukurikira Satani, kumukorera, bose banse kumvira Imana. Mu vy'ukuri aho uri, gerageza uhinduke uyu munsi uyu muntu. Nimba uri umukozi w'Imana, uri umukozi w'Imana vy'ukuri, unezererwe Imana, uvugire Imana, hama nayo igukoreshe. Nimba utari umukozi w'Imana, ubona isi kikuryoheye, genda wibere mu isi, wibemwo kabisa, utese, ukora ivyo ushaka vyose, hamvuge ati si je nayiriye. Ariko nyuma y'ivyo vyose hari ubundi buzima, umenye ko bukurindiriye. Nimba uzoja mu kigega ni wowe ubizi, nimba uzoja mu muriro ni wowe ubizi. Imana iduhane umugisha, ariko ndizera ko uyu munsi hari vyinshi tahuye. Ngeze muri kakanya keza, nimba ugomba kwakira Yesu, subiramo aya majambo uti: Mwami Yesu, menye neza yuko uri umwana w'Imana kandi wapfuye ku musaraba uzira ivyaha vyacu. Natuje akanwa kanje ko uri umwami n'umukiza kandi wapfuye. Rero Yesu, ndakwakiriye ngo umbere umwami, umbere umukiza ubugingo bwanje. Kuva uyu munsi ndahakanye Satani ibikorwa bibi vyiwe vyose. Mana, nguhaye ubugingo bwanje. Mana, nguhaye ibigize vyose. Vuta mwami Imana ivyaha vyanje vyose, Yesu n'amaraso yawe. Tandukanya n'imigozi yose ya Satani, ibikorwa vyiwe vyose bibi, mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu kumbaye umwana wawe. Urakoze ku izina ryanje ryanditse mu gitabo c'ubugingo. Urakoze ku izina ryanje ritakiboneka ukundi mu gitabo c'urupfu. Urakoze kumbaye icyaremwe gishasha. Ndagushimiye Yesu. Gushimiye kumbaye umwana wawe. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana iguhe umugisha. Wowe wasubiyemo aya majambo, kugira ngo utere intege, bandanye gusenga no gusoma ijambo ry'Imana cyane. Kandi akeneye Eglise y'Impwemu kugira ngo ikurere, ukuriremo. Ukeneye kutugufasha, ngaho hariho nimero ushobora kutwandikira, hama tukagufasha. Ukeneye kubatizwa, urashobora kutwandikira. Ukeneye aho ukurira cyangwa Eglise, ashobora kutwandikira, hama Imana iduhane umugisha. Bonereho ndabashimira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, ijambo rihindura ubuzima bwawe. Naha kigarukiye, kandi ndizera ko hari vyinshi kigusigiye. Imana iguhe umugisha, kandi mubandanye mugisangiza abandi. Reka duheze ikiganiro cacu gusenga. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye, turaguhimbaje. Gushimiye ivyo wakoze byose mu izina rya Yesu. Hagwe icubahiro. Mwami Imana, bandanya kuvugana n'abana bawe, bandanya kubigisha mpemu wawe, abarongore muri vyose batahuze byinshi, maze
kugira ngo bashire amanga bagukorere badatinya. Urakoze Mwami, dushize mu maboko umuntu wese yahisemo gukiza uyu munsi umugenderero rusange. Mwigishe, muhindure, Mana umwereke inzira yawe. Urakoze Yesu Kristo. Tugushimye tuguhimbaje, tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen.